Rabe ni umurundi atavuga neza leta y'u Burundi canke yagerageza gutyoza leta y'u Burundi ariko arakorera abandi bagabo, ndavuga leta y'igihugu cuma mwene wacu Rabe Grand Frère Rabe araburirwa irengero, batwagiriza yuko ari abarundi bagiye mu Rwanda baramukurayo ngo inzego z'u Burundi ngo basirikare ngo bagiye ngo mu Rwanda baramwiba baramuzana mu Burundi. Je baravuga ko twamushimuse turamuzana mu gihugu cy'u Burundi ngo akaba ari hafu. Turamenyesheje yuko Rabe tutazigira dushira hasi muzoruhuka muduhaye kandi vuba cyane bibaye ngombwa nimutagomba ko duhuriza kuri kino kibazo tuzotanguza imanza tumwishuze. Mwatwimye abakoze manifestation muga Rabe wewe uya ni mukore mbone, Rabe ni mukore mbone kuko nitwoca tumuta ngo motive ngo ni kubera ngo ajagara generation Z. Turatangura manifestation pacifique twishuza abantu bacu baburiwe irengero bari mu Rwanda, bitega imyigaragambyo yo kwigaragambya batuzaniye abantu bacu tubure tugiye gufatanya na FEDENEB tugwanye M23. Urazi profile ko babahinduye profile boye kandi leta yo barokonesa neza ikaba mbere ikabana bagana n'igisirikare cya reserve bibaye ngombwa bakabatumako ati bivanye n'indero twabonye mwerekanye ni kudahuza kwabo ariko amanda cishe mu majambo make nuko babonye mwo nyene harimo ubujyajya muri bo harimo bansumirinda bakeneye inyungu zabo, ivyo barabitunga kuri Pacifique ni nahazo. Cyo ni cambere gituma hariko haraba imiriro yaka hagati yabo. Ikindi naco ico gutahuka igito gitabwa iwabo. Nkunde ndakubwire mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho dukurikana oherereye. Behind camera mwite Mr. Kido Truth nkuko mumva mwijwi, in front of camera dufise umusesanguzi adasanzwe yagiye agaragara mu makuru menshi yaranze igihugu ca Kongo mu ntambara yahuje umwe mu muhari wa M23 n'igihugu ca Kongo. Oya yahuje igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Byose birakunda cyane. Uwo musesanguzi tumufise imbere yacu reka tumuha kanya banza baramutse. Mwebwe mwese mukurikirana, mwese bakunzi biwe, abakunzi bayaga nawe TV, abipfuza amahoro y'Imana mwese. Yes, cyambere ndashimye cyane mwebwe maduhaye ikaze kuri yaga nawe TV, nongera nshima cyane na mwebwe mwese mudahengeshanya gutega amatwi cyo gufata kanya kugira ngo mukirane ingano vyacu kuba mwaraduhisemwe n'umugisha, kandi turatumirira n'abandi batarakora subscribe kugira ngo nabo biyandikishe inkuru nziza canke ibiganiro vyiza nk'ibi bazoze barabironka mu bambere. Merci. Twama tumubaza ngo kirapanze karere gute muri Kongo kimeze gute? Reverian umwe ntababwira araje ugipanga bimeze neza. Kirapanze kimeze neza. Hari amakuru menshi akunda yaranze igihe mu gihe twari twasimbiye muri Kongo gato mu gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru yigeze kuba avugwa umwe mu bamenyesha makuru b'u Rwanda yaburi burengero bakaba bamwagiriza u Burundi. Uwo wese wundi numwe bise ngo ni Rabe yaburi burengero ariko abarizwa mu Burundi. Zovyo bimeze gute? Uduha busesanguzi byiwe bimeze gute kuri Rabe? Ikibazo ciza cyane, ndizera yuko kino kibazo ukubise wagomba kurira niko bivuga ko n'ikintu nanje cyari kimaze imisi kimbujije amahoro gituma ntandara ntasinziriye kuko uno munsi je nka Codido Black ashobora kuryoherwa hari umurundi mugenzanje ari mu bibazo, umurundi mugenzanje ashobora kwigwirwa iyicwa rubozo kubitwaje ivyo bitwaza. Murabizi Rabe ni umurundi atavuga neza leta y'u Burundi canke yagerageza gutyoza leta y'u Burundi ariko arakorera abandi bagabo, ndavuga leta y'igihugu cy'u Rwanda. Benshi niho bamumenyeye mu biganiro yagiye arakora ko niho yagiye aragaragara cyane, abantu benshi bamumenyeye. Abantu bavuga yuko yoba yarafashwe n'igihugu cy'u Burundi kimukuye mu gihugu cy'u Rwanda. Je sindabifata nk'ibintu bisanzwe, ndabifata nko kudushinyagurira. Batwicira umuntu bace baza ngaha bamutwagirize ati gute u Rwanda ni igihugu giteye imbere kubijanye n'ubutasi intelligence. U Rwanda ni igihugu ciyubatse hasi no hejuru, kizana ivyuma vy'ubwirinzi, kizana amadrone ya surveillance, buri kimwe cyose bavuga ko gipanze kandi kimeze neza. Sivyo u Rwanda rufise technology iri ku rwego ruteye ubwoba ku buryo utokwinjira mu gihugu cabo baba bamaze kugufata canke ubutasi intelligence yabo yoba yamaze kugutora. Ibi nicyo tuzi ku gihugu cy'u Rwanda. Mu nyuma mwene wacu Rabe Grand Frère Rabe araburirwa irengero,
batwagiriza yuko ari abarundi bagiye mu Rwanda baramukurayo, ngo inzego z'u Burundi ngo basirikare ngo bagiye ngo mu Rwanda baramwiba baramuzana mu Burundi. Ivyo biri mu bintu vyambabaje cyane, n'ubu bikimbabaje cyane, kuko wanashima nta buryo na bumwe abarundi bari kuja kumutorayo kubera ko u Rwanda rwamaze kugipanga neza, kimeze neza, rwaragipanze. Hari amwe mu makuru agenda avuga ko hari amatohoza abanyarwanda bariko barakora ngo kugira ngo bikunde bamwagirize Burundi. Vyovyo wowe uvuga ko iki? Barabikoze, baramutwagirije, baravuga ko twamushimuse turamuzana mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari hafungiwe, ariko twe ntituvyemera, ahubwo nibamuduhe, turamukeneye igito gitabwa iwabo, turamushaka Rabe n'uwiwacu suwiwabo, kandi umwana w'icangazi Fendofe murabizi yuko atahuka iwabo. Rero nyamba kuba baramwishe bo nyene bagaca bagomba kumwagiriza leta y'u Burundi, novuga ko ari kuducafuza no kutunyaga ivyacu, ko urya ntaco ntiyobuzi icamariye leta yacu, ntiyobuzi icamariye igihugu ciwe. Rero uno munsi bisa n'ivyamaze kwibagirwa, ariko banyarwanda bene wacu, leta y'inkotanyi turamenyesheje yuko Rabe tutazigira dushira hasi, muzoruhuka mudumuduhaye, kandi vuba cyane bibaye ngombwa, nimutagomba ko duhuriza kuri kino kibazo tuzotanguza imanza tumwishuze. Mwatwimye abakoze manifestation, muga Rabe wewe uya nimukore mbone, Rabe nimukore mbone, kuko nitwoca tumuta ngo motive ngo ni kubera ngo ajagaraye mu mutwe. No urashobora kusanga yifitiye n'ikibazo cyo mu mutwe, ugasanga baramufatiranye. Mu Rwanda ho turabizi yuko abantu bifite ibibazo byo mu mutwe bafatirana, barafinda. Murabizi ko bavuze ngo no umugwayi wo mu mutwe, mugabo ubu tuvugana baramufunze. Rabe rero kiye kibazo yari yifitiye reka kumufatira hajya icambere. Rabe mu kumunyuruza cyane mu kumujya leta y'u Rwanda yamwagije ko ari umaneko w'abarundi ari mu Rwanda, kandi yatuka Burundi. Urumva ni kumwe bavuga ngo ushaka kujya ntaburi imboga gukoza, ntabura isomba gukoza, ntabura kanona gukoza. Nivyo rero vyabaye kuri Rabe. Rero nka jewe nk'umurundi turakeneye kumenya dossier ya Rabe ingene imeze, ari hehe, bimeze gute. Leta y'u Rwanda murabivuga ko iki kubijanye niburirwa ry'irengero rya Rabe, nimwe mwamukoresha, nimwe mwamubwira ivyo avuga. Rero kuza muratubeshera ngo ari mu Burundi, ivyo sivyo futi. Rero turakeneye ubutabera, turakeneye ubutungane budutunganirize kubijanye n'ikibazo ca Rabe, kuko Rabe n'umurundi si umunyarwanda. Rero turakeneye ubutabera, kuko imyaka yose izohera, imyaka yose bizofata, bazoruka batubwiye bamujanye, kuko ubu famille yiwe irikirarira, famille yiwe irareklamatira Rabe arihe, famille yiwe izi yuko ari mu Rwanda, nabo ngo ati bari mu Burundi, ati yashitse mu Burundi gute. Uravye reka ndaguha akarorero, uravye ibintu Rabe yavugira kuri televiziyo zo mu Rwanda, urabona ko yari kuboha agatahuka mu Burundi bivanye n'ivyo yavuga. Rero nibo bamufise, barazi yo bamujanye, kandi bategerezwa kumuzana ataco barinze kugirane gusaba. Ibi rero ndazi yuko vuba cyane ingamba zigiye gutangura, twebwe abajene bo mu Burundi, abajenizi mbe n'abajenizi generation Z, turatangura manifestation pacifique twishuza abantu bacu baburi urengero bari mu Rwanda, bitega imyigaragambyo yo kwigaragambya, batuzaniye abantu bacu baburi irengero mu Rwanda, sivyo? Twebwe watuwe tureka makungu, tubereke yuko u Rwanda rwatuzonze, rwatumaze kwa abantu, kandi umwanya n'umwanya dusamaye dushobora gusanga batumaze kugwaruka rwacu. Rero u Rwanda mwitege, tuzobisaba gouvernement dukore manifestation pacifique, baduhe aba bantu bacu umwanya uruje, ndetse binagiye n'abateye kudeta muzobaduha. No sabi wacu baze tubaka igihugu, bareke kwiga hariya mu mashamba. Ubundi bwaravuye mu mashamba, nta mpamvu yo gusubira mu mashamba, sivyo? Baze tubake igihugu, abagiye mu mashamba ico baharanira turakizi, none abari ko baje mu mashamba nabo baharanira iki kataco tuzi. Nico kibazo rero ho kiri. Rero nimwumva twatanguje imyigaragambyo aha mu Burundi twiyamiriza leta y'u Rwanda iduha ivyimaze kudusahura, urumva? Ntibazobimba fate nk'igitangaro, kuko n'ibintu bizoba vyateguwe neza, hama dufata ibitambara tuvuga ati patie watu wetu, babaduhe kabisa abantu bose muziki leta y'u Rwanda yafashe ibaduhe, kuko erega niyo bakoze amakosa hariya barabaduha agafungirwa no mu bundi, hama nuzenya ubutungane bukabakurikirana. Rero nico kibazo je muri make nico nagomba gupropose kubijanye na dossier ya Rabe
yamenye nkarabe mu gizina ryo yitwa Diodoni yego turamushaka hasi hejuru simwe si kabiri twumva makuru avuga ko mu gihugu cy'u Rwanda mu mpunzi hariho abarundi bakugwa mu makambi bakagirizwa ko Burundi ari bwo babanyuje canke babivye wewe nka Codido Black ubivuga ko iki ico kintu ndakizi n'ikibazo ciza mu makambi y'impunzi uri umurundi ukagomba nk'uharanira agateka kiwawe ncicene kuntu bari ko bararenganwa hariya mu makambi hari abafatwa nk'uvuga kajana mu migwi y'iterabwoba hariho donc abakorerwa ibicwa rubozo hariho abasaba yuko botahanwa iwabo bakisubirira mu Burundi abo bose iyo umaze gushika ico kibazo habona uca wishwa no kubwira ko no mu basikare bateye kudeta harimo babiri nyambara sinzi pete ryabo bishwe bari mu makambi bagomba bari ko barapropoza gusubira gutaha abo barishwe aha rero no kuvuze ko bafatwa menya yuko no kwica bicwa abarundi bahungiye mu Rwanda imahama hariho nabigeze kwicwa bavuze ngo bateguye manifestation ngo mu mpunzi ivyo ndazi yuko atavyo benshi bamenye mugabo vyarabaye rero abarundi bari mu makambi bameze nk'ibikoropesho hariya mu Rwanda nta kintu kimwe ushobora gupropoza nka droit yawe yo kwitwa umene igihugu canke impunzi bacabona yuko uri muri systeme yo kugumura abandi ico bagukorera barakwica niko biriko biragenda rero abarundi babamaze abase kuja muri Rede Tabara abase kuja muri M23 nibo bariko baricwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Rwanda kandi rero mumenye yuko hari ikintu kimwe mutazi nabagiye asikare ba Rede Tabara bazi kuba baronke training mu Rwanda basezeranwa baja muri Kongo kugwana kugira babasezeranira kuza gufata Burundi cyane ntara ya Gatumba na Cibitoke ivyo murabizi rero ubu tuvugana M23 imaze kuza muri Uvira bakabona nta access babahaye kwinjira gutera mu Burundi abarede Tabara vyabaye nk'abacitse intege baracitse intege bamwe basubiye mu Rwanda nagenda kubwira ko basubiye mu Rwanda uno munsi bariko barafata kamwe bata mu gasho bariko barabafunga leta y'u Rwanda ntawe uzi gituma ari ikira bafunga urashobora gusanga bivanye nyene batsinzwe urugamba base yuko amabanga yoja habona leta y'u Rwanda igahitamo kugirani igahitamo kubafunga cyangwa kubica kugira ngo ntibazogire ivyo basohora hanze Rede Tabara mu Rede Tabara ukiri muri Kongo uri kuranyumva nyambo nkurikirana ntuhirahire ngo uje mu gihugu cy'u Rwanda kuko ushikira mu gasho ahubwo vyiza nimuze mufukame musabe ikigongwe umuvyeyi aturongoye sivyo hama basubize umutamana abasubize mu rugo rw'abandi bana hama twubake igihugu cacu kuko nimuzokwitwa inyeshamba kugira ryari ndababara cyane iyo tugiye mu gihe ivyo abandi baharanira nk'amahoro tuba tukibifise mugaha akaba hari habaja mu mashamba ngo motife ngo bagiye ngo guhabuza ngo amahoro ngo ntayahari ibi bintu ndabifata nko kuyinga cankwe guta umutwe rero abarede Tabara muri Kongo cyangwa mutari mu Rwanda ubu tuvugana mu nyumva mwirinde cyane kuja mu gihugu cy'u Rwanda kuko mukija mu gihugu cy'u Rwanda ibintu muza kubonera ntibiza kuba bisanzwe abenshi nzina amazina baramaze gufungwa mu gihugu cy'u Rwanda ababarede Tabara avuye muri Kongo none ababwira amazina yabo amakuru aguma dushikira kuko hari habo banariya mu makambi no batariko baranezerezwa aningende cyane nakakabi kabishe abarundi bariko barakorerwa mu makambi y'impunzi aha mu gihugu ca Kongo ndibaza yuko abantu twakomeje kubabwira ikungene leta y'u Rwanda yagize ibicuruzwa impunzi ati yabagize ibicuruzwa gute babasavye gutaha ko mundi nta amahoro turayafise kandi ico bavuga yuko bahunze yabara umutekano muke niwo mutekano muke nubwo utigeze uboneka muga amahoro kugeza no musa ari nko urumva umwaka imyaka 3 nihera atano umuntu atsitaye kwibuye ngwino rivunguke ivyo ntimubihaze ngaha mu Burundi barasaba kwitahira kubera ico bavuga ko bahunze nta kihari bahunze ibihuha benshi mugabo leta y'u Rwanda ko ribazemwe ivyunguka irikira bacuruza muri Kongo mu Butare irikira bacuruza donc bakaza kumena ry'amaraso yabo ariko baramenekera igihugu cy'u Rwanda ahubwo Rede Tabara aya maraso nimuya basi nimuyamenera Burundi igihugu cyanyu hoho tuzovuga ko hapfuye intwari ko nimwamenera amaraso yanyu muri ari amashamba mugiye kugwanira igihugu cy'u Rwanda mugiye kwibira igihugu cy'u Rwanda tuzobafate ko mwapfuye nk'imisega tuzobafate ko mwapfuye nk'imihimbiri ahubwo iyo baza bagafatikanye n'abandi barundi kwitwa ikiroberi nibo mukavuga ati twe nk'abarundi reka twifatanye naha coalition y'igihugu caciri nka FDNB urumva
leta tabara ikavuga ati tugiye gufatanya na FEDENEB tugwanye M23 urazi profile ko babahinduye profile burya kandi leta yo barokonesa neza ikaba mbere ikabana bagana igisirikare ca reserve bibaye ngombwa bakabatumako ati bivanye n'indero twabonye mwerekanye ni muje muri zone do cantonnement bakabashira muri leta urumva bakabarokrita abaja mu buzima busanzwe bakaja mu buzima busanzwe abaja mu gisirikare cya leta bakaja mu gisirikare cya leta mugabo ubwo bwenge sinibaza ko babufise kuko leta tabara nta munye politike wayo nzi ba Alexis Ndujije na ba Pacifique nabo kwishuka gusa uko abo bashutse 2015 baja muri manifestation bamaze gutangura bafata umwe bose baciye bagenda ubu bagorewe ngaho makambi y'impunzi mu Rwanda bo bibereye mu Bubirigi bire muri za Canada za France ibigo bimeze neza bayehuzuma bwiza mugabwa nabashurira mu mabarabara inzara ikirabutinira ngaha mu ikambi y'impunzi y'imahama mu Rwanda kandi maze kubutina neza bacaza akavuga ati ngo muje kugwana muri M23 muzoronka amahera menshi maze gushikayo bamena mu mitwe kandi tuba duko turahomba nk'abarundi mu 2002 hari amakuru twigeze kwa turonka ko ugwaruka rumwe mu gwaruka rwari rwahunze uburundi rwari rwahungiye mu gihugu cy'u Rwanda rwari rwifuje kugaruka biragaragara ko na Pacifique ininahazwe yigeze ko bivuga ko cyane ariko kuno munsi ataca kibivuga ko kwino saturiko Pacifique ininahazwe nta kintu kimwe akibivugako hoho vya bimeze gute Pacifique ininahazwe ashobora kumenya ibintu biriko bibera mu kindi gihugu wewe atarimwo ariko ubu atakibivugako kandi yitwa ko ari umusesanguzi nawe murakoze cyane kuri ico kibazo si muri 2002 ahubwo ni muri 2022 mwari mwihenze gato rero Pacifique kuba abimenya ivyo bintu ndibaza ko atagitangaza kirimo kuko imvu yatumye bari yaja mu makambi wenyene arayizi mwarumvise roza ngene yamutuka ngo wamuhimbiri wagomoreye abana mu mabarabara ngo bamaze ngo ucuriruka urumva basigara baramererwa nabi we wirutse ibi nabe muri bafatikanije ujya mugambi bariko barabimutuka mu mantu zenya ku ma live ariko barahana imikomo sivyo rero icyatumye yajya mu makamba arakizi kandi ari no muri bamwe mu bakoordinateur ba AFC M23 aho ntavuzemo ba Magi ba Alexis Ndujije abo bose barimo rero kumva yuko bagomba gutaha yategoza kubimenya ahubwo duca turabira hamwe eske imvo yagira tume bataha ni yihe ni yuko ni inzira y'amahoro canke ninje yo gusambura igihugu cy'u Burundi aho turahate bagato abo barede tabara ni bajya abana bagumutse mu mwaka wa 2015 batera amabuye abapolisi babomora n'amabarabara mu gisagara ca Bujumbura turi aho n'amapine bamaze guswatisha bateye kuri deta biranka baci bahungira mu gihugu cy'u Rwanda wumve yuko manifestation na coup d'etat bifitanye isano rinini cyane ku bantu mutabitahura bamaze kuba bahungirayo leta y'u Rwanda yabobrije kugirane yabobrije kuja kuba traininga mu vya gisirikare hariho nabo baba barungitse mu bihugu vyo hanze kwiga vya gisirikare nyamba atavyo mwari muzi bo muri leta tabara bariho kandi benshi sivyo imaze kubarungika ibabwira ati genda rero mwikomeze muri Kongo tuzobaha avitayema buri kimwe cyose muzokenera hama mutere uburundi mukureho inzego z'umutekano z'u Burundi cyangwa mukureho umugambo uri ku butegetsi mu Burundi byo hama nk'u Rwanda tuzobashikira kandi muzobigerako izi ntambara za M23 cyaziravyuka zimaze kuvyuka leta barivuga ati izi ni nguvu ziyongereye mu zindi leta y'u Rwanda ko bose niwe yari boss wabo baci baheta bivanga bagwana mu masezerano bagize bavuze yuko M23 imaze gushika Uvira bazoca baha access Red Tabara yo kwinjira mu gisagara ca Bujumbura ikabuza umutekano bari babiteguye ko bizoba Avanoweri muri 2025 ariko nivyakunze habaye kutumvikana hagati ya M23 na Red Tabara bivanye n'amajambo akarishe neva yagumye atunga igihugu cy'u Rwanda babwira kazobarasa mu gihe bo mwubahuka atazoba babarira ibi ndazi murabizi atazigira ababarira nabuke rero kumva Pacifique ivyo muri Red Tabara abivugako 2022 uno musi kabatara karabivugako nuko uno musi ivyo yashaka yuko vyoba bitaraba 2022 turabizi ko Red Tabara yari imaze kubaho ubosanga bagomba kwinjira nk'aba espio canke abamaneko canke abagomba kuza guteza umutekano hagati mu gihugu kubera ko Red Tabara deja yari imaze kuba ibaho deja yari mu minembwe ko yashitse muri 2016 2017 niho Red Tabara ashikari mu misozi miremire rero kumva yuko Pacifique ateza kubimenya kandi ivyo yifuza yari ibaza ko abantu basinziriye dije n'abantu ntibari kwemera yuko Red Tabara itahuka muri burya buryo rero muri make Pacifique bisa nuko akaravomera
ariko aravomera ibitamera kandi ariko aragaburira umwana w'uruzinga atavyibuha kuko ntaco azogerako. mu 2023 hari bamwe twokwita ba Magi Shalom, ba Alexis Nduhije ndetse n'abandi benshi bagenda bavugwa. Hari ukudahuza hagati yabo na Pacifique Ininahazo. Bo bakabasaba ko bipfuza kugaruka mu Burundi. Mbega ho leta y'u Burundi yoba yiteguye kubakira canke uko kudahuza hagati yabo na Pacifique Ininahazo byo bimeze gute? Kudahuza kwabo ariko amanda cishe mu majambo make nuko babonye mwo nyene harimo ubujyajya muri bo, harimo bansumirinda bakeneye inyungu zabo, ivyo barabitunga kuri Pacifique Ininahazo. Cyo ni cambere gituma hariko haraba imiriro yaka hagati yabo. Ikindi naco ico gutahuka igito gitabwa iwabo. Leta y'u Burundi tegerezwa kubakira kandi yarane basavye atabakeneye gutahuka nibatahuke hama umwe wese turabe icaha yagirizwa ko gishobora kumutuma afungwa hama afungwe igihano gihere kuko deja nk'abajya bahunze benshi bari baramaze gusana bacibirwa imanza kuko benshi bari ku imaka bari gufungwa nuko baciye biruka hanze baba barayimaze kuko iyo ufunzwe hari ukuntu babiharura babivanye ngene witwaye ugasanga urekuwe kare. Rero basi kuza gufungwa bagabanye donc ice ikibaveko mugu no munsi nibashaka gutaha rwa rubanza ntabwo rubora ubanza ngo ntirubora bazongera babacira imanza hama abagirwa n'icaha bahanwe abatagirwa n'icaha babarekure bigire kandi muri burya bwinshi buri mu bakambi y'impunzi zanga zo mu Rwanda nta nakame kagirwa n'icaha abagirwa n'ivyaha nibajyanye ne bari muri za Belgique zafa bari bafise ama passport bagaca bigiye utu dupeti twose tungana two muri generation kuvuga ati ni kwitinya gusa bafise nibatahuke bajya nta kibazo bafite n'abako bashutwara bakiriye mu Burundi no nk'ibintu nk'abajya bakoze bamukombozi kandi bari bafise na influence yabo bayikoresha mu kugumura abantu bajya ibihano baze nkajya ugiye umuntu uzenya mu gitabo mpana vyaha ukaraba umuntu akore afise influence yakoresheje ya influence mu kugumura abantu mu bikorwa nkabijya uzamukomboze gucibwa nk'imyaka nk'ijana mugandi bamuciye iyo myaka ijana. Imagine vraiment umuvyeyi nubwo yo guhana ntabakwanka ahubwo abashaka wisubireko ugende ku murongo umwe n'abandi kandi akwifurize agutegure uzovemo ikintu ciza kuno munsi nyamba aba bavyeyi bacu badutwa no munsi borekana byose bagahana bazosanga mu myaka iri imbere igihugu cyari cabahimbiri gusa ata wundi muntu w'umushinga ntashobora gusubirira president. Rero ivyo baravyanka bavuga ati igitigorwa kikiri gitoreka tubategure kugira mu myaka iza myaka iri imbere bazovima mu president beza. Uno munsi mu president azotwara nka 2060 usanga yibereye mu gasho mu mpimba ariko arakosorwa ariko aratunganywa kandi azoza afise témoignage nziza sivyo. Ibi rero tyo gushiramwo emotion ngo ibiki nibiki muri make amategeko n'amategeko kandi umuvyeyi caguhanye ntagwa nkuru barurimwo abakwifuriza ejo hawe heza kandi nka president ndazi yuko atojyohewa no kubona abarundi beko barababara kandi ari wabajejwe n'Imana yovuga ati never aha bwira ngene bimeze Imana ikeneye ikintu mu Burundi nica kuri ba patiri nica kuri ba musenyeri nica kuri ba eveke nica kuri ba pasteur. Imana nyambi ikeneye ikibazo cyo mu Burundi ivuga ati never preza wahano Imana ibibaza never ni kwa kuni nyene umuvyeyi yamara umuvyeyi bategeza kumutubaza. Murakoze cyane The Black katugushimire cyane naka kajambo kagasunika rugi wobwira abakunzi bayaga nawe TV ubasezereza muri make mu gusiga inzira amavuta kandi abashimire cyane kucizere mwatubwiriye abakunzi bayaga nawe TV kwama batwandikira mu commentaire no gushima ibiganiro tubashikiriza. Ikindi no babwira nuko tugiye kubana cyane mu biganiro byinshi vyiza zozo tubashikiriza na cyane ibijanye na patriotisme kandi vuba cyane kubazobikunda turagomba gutanguza ikintu cyo gufasha urundi gwaruka kurevuka ni kurevuka canke kumenya akamaro k'igihugu nicaje mu kukibakundisha akaranga mutima k'igihugu. Abantu badukurikirana ni babikunda turi mu kuorganiza information tugende ahantu tubisabe hama tuze turabisangiza abandi utuduke twaratahuye tudusangiza abandi bizotuma imbona kazoza tuyishaho kare kandi ubujyajya buzogabanuka cyane mu gihugu cy'u Burundi. Merci. Reka dushimire wewe wese wariko dukurikirana kuri Yaga Nawe TV tubifuriza amahoro y'Imana ashishikaye kubana namwe. Ukaba ufite ikibazo cyangwa wifuza ko dushika muri groupe ya WhatsApp haro nimero uri kurabona ngaho munsi reka tubifuriza ati amahoro y'Imana abane namwe mwese.